abasirikare n'imbonerakure bananirwa urugamba muri Somalia kubera iki? Kumva abarundi aribo bapfisha abantu benshi abandi bagafatwa ugereranije nabo mu bindi bihugu. Ingaruka mbi ku Burundi zizoterwa n'abo barundi batwawe muri Shababu nizihe? Urakoze kumbaza ico kibazo. Ubwa mbere bwo abasirikare bari muri Somalia bajanyweyo ku nguvu z'umugambwe CNDD-FDD kuko vyategerezwa yuko babanza kuvyemeza mu nama nshingamateka yuko abasirikare b'u Burundi bagenda muri buriya butumwa bagiyemo muri Somalia. Aho rero habayeho ibibazo vyinshi cyane mu nama nshingamateka kuko nk'abo mu yindi migambwe ntibabona kumwe ico kibazo cy'uko abasirikare b'u Burundi bagenda muri Somalia, cyane cyane mu mvo zibiri. Iya mbere bari bazi ingene mu 1991 abasirikare bo muri Amerika bagiriwe nabi muri Somalia. Icya kabiri babona yuko CNDD-FDD kurungika izo ngabo muri Somalia ari mu ntumbero yo kwiba amafaranga y'abasirikare ndetse n'amafaranga avuye muri iyo mission, kandi ibyo byarabaye. Rero gutsindwa kenshi kw'abasirikare bari muri Somalia biva ku bintu byinshi. Ubwa mbere bwo nagira nibutse abatwumviriza yuko abasirikare bari muri Somalia, ku musirikare hariho amahera atangwa akaja mu gihugu ku bigwanisho bafiseyo, ari imiduga, ari inkoho, izo nazo zinjiza amafaranga mu gihugu. Aronka Rwanda bagomba kubabwiza ukuri yuko amafaranga ava muri ivyo bikoresho vya gisirikare biri muri Somalia mu Burundi atahana namwe kwerekana ari mu kigega ca leta. Ayo mafaranga barayaronka akaja mu mifuko yabo. Ibyo rero bigaca bituma badashobora guhindura ibikoresho ingabo zikoresha ku rugamba hariya. Nk'akarorero nk'amablende aba ariyo, ziriya nkoho ziba ziriko zirafise igihe zigomba gukora, hanyuma rero hakagera igihe bakazigomba kuzihindura bagashiraho izindi. Ubu rero usanga kenshi muri iyi myaka yose yaheze inkoho ziri ku mablende zarapfuye, canka ishobora kurasa amasasu 10-15 igacigwara yaje. Ico gihe urumva ko baca babafata mpiri. Ico ni cambere. Ca kabiri, burya ubutegetsi yari bubi n'ababwegereye baba babi. Mu ngabo ziba zirongoye abandi muri Somalia, cyane cyane bakomoka mu mugambo CNDD-FDD, bagiyeyo muri Somalia biba ibyo kurya by'abasoda, bakiba n'ibitoro bakabigurisha ku Basomalia. Kenshi mbere n'ibyo byatumye amapozisyo asenywa na El Shabab y'abasirikare b'abarundi, aho baba baje kugura ibitoro. Mbere hariho nk'ipozisyo imwe yo barajeyo n'imodoka yabo yaje gupakira ivyo bitoro, hanyuma bukeye baca baza gusambura iyo kambi barayituritsa. N'imodoka yari isanzwe iriyo nayo yaturikije ibibombe byari biteze mu imbere. Rero ivyo no kuvuga ngo ni bya bindi byo kugira inda ndende bya CNDD-FDD vyatumye canke bituma abasirikare bari ku rugamba batsindwa cyane muri Somalia. Hanyuma aha rero twokwibagira iyo abasirikare muri Somalia batewe n'aba El Shabab baragwana, hari igihe babasubiza inyuma, hari n'igihe nabo bagira abasirikare bafatwa, rimwe na rimwe bakomeretse canke bakabafata babona bakomeye. Nagira ngo mbwire abarundi n'abarundikazi n'urwaruka, cyane cyane abasirikare b'u Burundi, barabizi naho bitavugwa, no kubera ko ikinyoma cyamaze kwaka indaro mu gihugu, bansumira inda na banda ndende bakiyongera kuba benshi. Nta murundi n'umwe mu basirikare atazi ko hari abasirikare bafatiwe muri Somalia uyu munsi bariho, kandi bari muri El Shabab bagakorana na El Shabab. Ivyo leta ntivuga n'ikintu na kimwe,
kandi nabo barabizi yuko abo basoda bariho bakomeye bari muri El Shabab. Imiryango yabo hariho ababizi ko bariho, hariho n'abandi batabizi. Ntitubizi hose, mugabo turafise uburorero bw'abasirikare bafatiwe muri Somalia bari muri El Shabab kandi bakorana n'aba El Shabab, ndetse hakiyongera ko abandi barundi cyane cyane mu makaritiye akoresha igiswahili nka Buyenzi nabo bagiye muri Somalia gukorana na El Shabab. Abo twashoboye kumenya binjiriye muri Tanzania baragenda gushika muri Somalia bakorana na El Shabab. Ivyo igisoda cyo Burundi cyarabimenye, nta kintu na kimwe babikozeko. Leta yarabimenye, nta kintu na kimwe yabikozeko. Aho rero nkavuga ko ari ikibazo gikomeye cyane mu gihe leta y'u Burundi ataciye bikora ko canka atacibikora ko atacibinezwe ko bobo ari ukwiba ayo mafaranga baronka muri ivyo bikoresho, ndetse nayo bambura abasirikare kuko abasirikare ubundi babangiye guca amafaranga hanyuma bakongera bakayabiba n'ayabo bo bahaye bakayabaha inyuma y'umwaka imyaka ibiri ataca kibamarira bayakoresha ivyo bishakira. Nkavuga nti kwisi yose aho umusirikare agenda muri mission y'akazi impembo yiwe ayironka yose. Kubera iki mu Burundi nibaza ko abasirikare bakwiye kuraba ico bokora, ivyo bizotuma haba ingaruka mbi mu gihugu, kuko igihe kimwe abasoda bazovyuka mu gitondo bavuga bati mwaratwivye amafaranga mwayakoresha ivyo mushaka ni muyaduhe, bazoyabaha bayakuye hehe kuba bamaze kuyagabangana. Ingaruka rero ni nyinshi mbi ku Burundi mu gihe hari abasirikare bafatirwayo bakagumana na El Shabab, mu gihe hari abarundi bari muri El Shabab. Ingaruka zikomeye zihari umuntu ashobora kwiyumvira nizo tubona mu bindi bihugu nko muri za Kenya n'ahandi, aho usanga El Shabab itera ikaturitsa ibibombe ku maambasade cyangwa ahantu hakomakomeye mu gihugu. Ivyo rero mu Burundi bo vyitega umwanya wari wose birashobora kuba cyane badakajije umutekano, kubera yuko abo bantu byanka bikunda bakorana El Shabab bazogera igihe batere ibisasu mu Burundi. Ivyo ntawo bide. Mwavuze muti n'abasoda bafatirwa ku rugamba muri RDC Congo. Ni kibazo gikomeye cyane kubona umukuru w'igihugu n'igisirikare muri rusange barungika ingabo hanze y'igihugu, hanyuma zigize ingorane ntibasubire kubona ko bazizi. Ni nk'umuvyeyi kuvyara umwana akamwihakana ko atamuvyaye kubera umwana yagiye mu bibazo. Ubundi umwana ari wiwawe niyo konona mu murima w'umuntu akaca ikigori ntiwoca umwihakana urise, uravyemera ko ari uwawe ukamufasha gusaba ikigongwe cyangwa ukamufasha kwishura. None rero leta ya CNDD-FDD abasoda irungika muri Kongo nabo barazi kitabakunda, nico gituma bigo baratabaza bavuga bati yemwe abasirikare bene mama musiye mu gihugu ntimuzi. Nuko rero batakirongene bababwira barabatse amatelefone. Ntivyumvikana rero ingene uno munsi abasirikare bafatiwe muri Kongo bagafatwa na M23 leta atakibivuga ko kandi ariyo yabarungitse. Kandi uyu munsi ntibibagire yuko ikoranabuhanga n'itumatumanaho rigeze ku rwego rushimishije. Ntivyumvikana ingene ukwirahira umuntu ukamuhakana avuga se na nyina akavuga havuka akavuga aho yakora kandi bizwi yuko wabajanye. Rero ni yamayira abiri yananiye ifisi agiye kunanira leta ya CNDD-FDD na Paris ndayishimiye, kubera ko mwibuke ko bakibatwara muri Kongo hariho abari bagiye ku rwego rw'ubufatanye bw'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo FARDC, hanyuma hakabaho n'abandi bari bagiye ku ruhande rw'abasirikare bo mu karere k'ibiyaga bo mu karere k'ibuseruko bwa Kongo bo bahavuye birukanwa. Hanyuma rero kandi birukanywe abo kwa Varisito bo bahinduye umwambaro na mission bagumayo kuri bwa bufatanye bwa Kongo n'u Burundi mu bijanye n'ivya gisirikare, ariko nabo bakaba atari ubufatanye nk'ibihugu ahubwo kuko ari guca amafaranga, kuko Varisito ndayishimiye bamuha amafaranga ku musirikare wese ibihumbi 5 by'amadolari. Ayo mahera akabashira ku mufuka akagabangana nabo bakorana hafi mu mugambwe no mu gisirikare. Ivyo rero ni inkuru y'umubabaro. Namwe nimwiyumvire abavyeyi canke abana canke abadamu babajya abasirikare bafashwe. Leta ntiyemera ko bafashwe.
abo nabo barataka batatakamba ubu bari ku mbuga ngurukana bumenyi aho bagiye bakafata amasanamu bakanabavugisha abana babo barababona abavyeyi babo bakababona. Ikibabaje nta muvyeyi ari kuri kubaza iyo mwana wabo ari n'ingene bizogenda mu gisoda, nta n'umuvyeyi nta n'umudamu wabo canke umwana ari kuri kubaza yabo bantu bari. Leta ya CNDD-FDD ntibikozwa ngira ngo yocarara yishwe. Ivyo rero nakamaramaza twibaza ko ibi bifise ishusho yerekana iyo leta yavarse ndayishimira CNDD-FDD yariyo kubijanye n'abanyagihugu. Nkavuga yuko rero abasirikare bakwiye kubiraba neza bakaja mu butumwa bw'ingwano bumva batahura bakemera n'ibikurikira kuko sebuja kubihakana we naco bimubwiye. Nkibaza ko Uburundi gusaba bari abantu sinibaza ko bazobisaba kubera ko basavye bari abasirikare bafatiwe muri Kongo bagafatwa na AFC M23 nayizo basaba yuko bakura ingabo zabo muri Kongo. Ivyo navyo ntibazoshobora rero kuvyemera kubera ko muri Kongo abasoda bariyo babinjiriza amafaranga aja mu mifuko yabo, bariko ikibazo nuko bacira mu mifuko itobotse none bazoyarira hehe. Ubu bazi ko ibintu bizokwirikira gute. Abasirikare bakiri mu gihugu bategurwa kugenda ko babona n'abafashwe batabemerera kubavugira babona ko bizoherera hehe. Aho hari ikibazo umuntu wese yo kwibaza ikibazo. Ikindi kibazo gikomeye kihari abantu baribaza bati amashirahamwe mpuzamakungu yoshobora gufasha kugira ngo abasirikare batahe. Mbega mu gihe ayo mashirahamwe mpuzamakungu yofasha bari abantu M23 kemera kubarekura ngo batahe, mwibaza ko byoce bibabera gute mu gihe leta n'igisoda batemera ko bafashwe, batemera ko bafashwe? Bazobanka ko bazoca babica kugira ngo ntazomenyekana makuru y'ibintu bibera hagati ya Kongo no Burundi, hagati ya leta ya Ndayishimiye Evariste na Tshisekedi Chilombo. Bateza kuzimanganya ibimenyetso vyerekana ko bakoranye. Ibi CNDD-FDD abaduha amakuru yo hafi atubwira yuko na mbere abasirikare b'u Burundi bagiye muri Kongo bitigeze vyemerwa, bitigeze bivugwa ko kandi abasirikare bapfuye byaheze uko. N'uyu munsi bone nibyo bakivuga. Ariko ivyo byararenganye ntibigishoboka. Mbere umuntu yarapfa ntibimenyekana, bikamenywa n'umuvyeyi wiwe n'ikambi uyo muntu yakoramo. Ariko uyu munsi apfa gupfa, igisi yose irari bimenye, ikabona n'amafoto y'ibiziga by'abahitanywe n'iyo ntambara. Sico kimwe na kera amase yakera ntagiho mu rutaro. Bashatse ngo kwikubita gashi bakagaruka ku murongo bakemera bagashaka pira hasi, hakabaho gukora neza ukora abene gihugu canke abanyagihugu, mugabo ivyo gukora benyegeza gutyo ntibishoboka. Rero muri rusangi abasirikare batwago hanze mu butumwa bw'amahoro uretse abari muri Central Afrique twovuga yuko ari mitende, uretse ko babiba amafaranga y'umushahara naho nyine bagatwara bishakiye. Nagenda ko ndababwire yuko abasirikare by'ukuri bamerewe nabi cyane muri bintu by'ubutumwa bw'amahoro bajamo. Tukibaza yuko abasirikare bakwiye kuraba bakabaza bakarya umutima amenyo, buryo ufise gakeregesha avugira ko sico kimwe n'utagafise. Ugifise inkoho biragoye ko bukoresha ukumbo nabo bakoresha ukemera. Naho niba babandanya bemera ubwo nibemere nibikurikira. Ikibabaje imiryango yabo, kibabaje n'abana babo batakungoyi batabareze. Numva muri make ariko novuga. Yo rero igihugu kikwihakanye burya nto buriho. Nuvuga ngo igihugu cy'u Burundi cihakana abasirikare bacu mu gihe bagiye mu ngorane kandi ari bazi bashizemo. Nukuvuga ngo abasirikare bamenye ko badafise uwo bavugira. Murakoze.